turasesangura kabisa turakubaza no gushika kwa nyuma ugumye twishura oui ariko utubwiye ati ni privé yanje ntaco tuza kugukuramwo oya vraiment kuko ava yuko dukora ikiganiro kwanza turakuganiriza no tukakubaza siki ibi bintu urafitiye ubuhamya ni beshi twama twakoresheje akakubwira ati urana kwambajije ngo ndi en couple avuga ati no iyo ni vie privée yiwanje nka kubikubwira kabisa nka kandi ntaco mbwira vraiment. Hello everybody, it's your boy Kodi Mr. Baraka, the first king from Into the Vatiland aka Metre Poliva. Yes, abakunzi ba Kamo TV turabara mu kiji cyambere. Turashimira cyane abantu bose bamudukurikirana. Yes. Kuguma tubana muri urugendo rwo gutezanya imbere, tuba ibintu byiza, ibintu bikosoye, ibintu bisukuye. Nkuko mubibona no munsi tubasondeka ku bana bakeye basa neza. Ewa. Abana baryoshe vraiment murababona kuri kamera za Kamo TV. So n'umunsi uyu abantu benshi bashaka kuba batamuzi ariko no mu journaliste mugenzi wacu abamuzi kuri kiyago cha bose TV Kamo TV muri Plateau de Star n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye muhora mubona mu tuntu twishi dutandukanye hano muri entertainment niko bivuga muri make. Yes, tutarandiriye benshi muramuzi, hariho n'abandi batamuzi bien sûr. Niwo mwanya kugira abidondore kugira mu mutahukirwe eske ni muntu ki bimeze gute. Yes, reka tumuhe ikaze kugira turamutse tubandanye n'ibindi. Merci beaucoup Kodi. Yes. Byaje sitema gukorana ikiganiro n'abantu mukorana. Bibaje ndi umubiki. So jewe nitwa Nina Merveille Dusabe. Ndi umu journaliste ngaha nyene kuri Kamo TV, ndakorera aho Plateau de Star kandi ndi no mu journaliste ku yindi TV yitwa Ikiyago cha Boss TV. Nimutari abone tangure uyaboneshe kugira ngo uzozorabona ibiganiro bikurikira kandi uyibuke gufyonda kwako gakengera. Yego kugira ngo ubandanye ubona ibikorwa vyacu. Hama navuze ko ndiswa na Merveille, umu journaliste ndi n'umunyeshure muri kaminuza y'u Burundi. Kumbure hari abantu batoba kuzi ko ibintu byinshi birenze bazi ni na Merveille Selema ko ari mu journaliste n'ibindi. Ni na Merveille n'umwana avuka mu bana bangahe na Merveille avukiye hehe kugira abantu bagutahukirwe vyoroshe. Okay. Ni na Merveille komera masindi mvukira yo ngahe Bujumbura, nimvukira mu Ruyigi kabisa. Ego nkaba nakoreye ikaratwiga umze mu Ruyigi. Hama amashuri yanje menshi nakoreye nayize Igitega. Hama ubu naho niga ngaha i Bujumbura. Ndi umwe mu bana batanu kabisa ngira kabiri. Ego ya Nina en couple obviously bate. Je suis en couple. Ça se voit kanya muneza mfise déjà. Uri fiere yavyo rero. Ishuri y'ikiryohera. Sawa abandi bantu usanga batavyemanga by the way. Yega kuvyemanga biravana. No mutipe wawe usanga nyene agufashe phone. Agufashe phone. Yo mwemera gute biramije. Kusagenda mwemera. Nka wewe uvuze yuko umufise benshi. Iko sitokora ryo ni rimwenzi. Yovuga iki? Oya sinori kubera bari benshi byose. Oya si benshi n'umwe. Nonyaye mu mutima wanje. Ntubibona agashaka Kodi nawe. Oya aje. Eswi. Bona no bashobora babi. Abakobwa bubu mwarikomeje sana. Ibintu byo gukunda abahungu benshi biravana biva ku bintu byinshi Kodi. Hariyo kutabombwa n'umuntu umwe kabisa. Ari abantu bakunda kumbwira ngo barakompletana. Icuma dafise undi abagifise. Nkene yikinja kurya. Hari ibintu byinshi abantu bakonta kugira ngo babe basohokana abantu benshi. Mwabo bantu rero Nina ntarimwo oya just ndimo nta mwanya no bironkera. We rero umuntu mwarakubonze. Arambonze. Javre. Ije nivyo tubwiye niteze kari true. Niko kuri. None ko bantu rero baba barikomeje bafise benshi bayimeze gute? Nk'akantu bahanura tubo. Oya jewe ico nababwira nabivuze umuntu wese bafise ukuntu yafashe ubuzima bwiwe kabisa. Ariko hari ibintu ubigendeyemo kenshi uzosanga byabaye habitude kabisa. Niba je naramenyereye gusohokana n'abahungu batanu ntibizonyorohera gusohokana n'umuhungu umwe ngo amatugire mariage. Oya ni handi uzosanga hagumye haba
byo gucana inyuma bya bintu byo mu ngo nyene usanga ari byinshi kwe iki ntibamenyere kumbwa no utabitanguye hakirikane baza ngo uraza kuvyiga ku munota wa nyuma bikunde oya je si ibintu rinda kwiga bibarimwe mwese bibarimwe yes Nina ndazi ibintu bimaze imisi ducisha kuri televiziyo yacu akamutifura yibona hari abana usanga bafise indero zimeze uko abantu usanga bakora ibica nk'ibiriya ndetse bakanavyemba nka kodeje baranturondera akatubwira ati cemeze shaka kuganiriza abantu ikinda kibasangize no uhora ubikurikirana kwanza bijye biganiro ubifata gute ndabikurikirana ko sineka kubikurikirana ari nkora kame ndabikurikirana ariko novuga yuko hari ibintu benshi abantu benshi tudatahura hari abantu benshi tubona ibintu ibyo tubonye akaba arico byo tugumiza mu mutwe kabisa novuga ari ndashobora kuzanga imbere yanyu nkababwira yuko nsohokana n'umuntu umwe ariko mfise abantu igihumbi no marimo nimba ndavuga ko abantu basohokana umuntu akora ibintu rega ntavyerekana wa vrai ntavyerekana kuvuga rero ngo haraza abakobwa ngaha bakavuga ati jewe ndumupite imeze kunuku hari gihe usanga atari byo sishatse kuvuga ngo vyose ngo vraiment ngo vyose ngo sivyo ariko hari byo usanga atari byo kuko hari ukuntu umuntu arondera n'ubu turakeneye kwidagadura sivyo turidagadura kandi twidagadura mu buryo butandukanye kuza nkavuga yuko ngaho imbere yanyu ndumupite ndashobora kuba nikeneye aga celebrity by'abantu benshi bakunda normalement kabisa ndashobora kandi kwidagadura abantu benshi nitwo bakunda ivyo nyene kuko kacujije umuntu ngo ni nari ngaho imbere ko yavuze ko ari umupite yavuze ko asha kije n'ukuri ti vraiment titampaye amahera vraiment ntibikunda nkaza nkavuga ivyo nshaka byose ngaha hari gusanga hari benshi mu baje gukora ngaha kuri Akamo TV tuzi ubuzima bwabo bwa vrai tuzi baradandaza bakora utundi tu business bisanzwe n'abanyeshuri byinshi turabiza uburorero bwinshi ariko kaza ngaha akavuga ati je ndumupite mbaye kubera ico kubera iki porque abantu nivyo ninaza kubona ikiganiro c'uburimye n'ubworozi ngaha nkaza kubona n'ikindi kiganiro ati mana yanje tiwa beca kiganiro caje ko gabasha ngo utunini gabasha nkaza ngavuga ati two tunini gahe tireka ndaho utwo tuntu ko ndazi bavuga ikiritiyo ndazi ivyo biganiro bibirugiye kubikompara unza gusanga bidasa hari abantu beko ari barondera ubuzima ubutandukanye nitwosha tubajije ngo ndiko tubonye ngaha ubuzima bwabo hari gisanga atari bwo bwa vrai bwo tubona ngaha ego yagusara abandi bantu rero bacha bifata bakabishira ku yindi level bakabikomeza na cyane abantu babikurikirana kumbure baragira ico bivuzeko we bajya abantu ni cye kintu wo batahuza bakabona yuko ibintu cyane bacha bihutira kuvuga cyo gukomanta abantu babwira abantu nabi wumva nyine ko bahanura ukababwira ati ibintu bimeze uko kumbure urashobora kuba ufise ko nosho umwanya umwe navuga yuko boba bafise raison kuko kuza kwiyumvira ukabona ati umukobwa ashaka so crazy ni ibintu ntivyumvikana umukobwa kaza kiyemera ati bien sûr ndumupite kati ibyo bintu nukuhonyanga kameme imico n'akaranga byacu by'igihugu ariko ico nababwira coco nico namye mvuga kandi kirazira kujuje umuntu ngo niko umuntu aha turi muri hari abantu benshi bari muri business muri bibiri kandi bagerageza gutanga ikintu abantu bose bakunda kunda biziko aha tuzopime tubahe ikindi ndababwiye tubahe ibintu vya agriculture ariko batumenyereye badukurikirana cyane bite ubwo yego badukurikira uzorabe ico kiganiro abantu bazokiraba bisigura ngo nabo barakunda utwo tuntu baradukunda barakuraba nabo erega nakare turi mu gisata c'umwidagaduro turi mu gisata c'umwidagaduro kwidagadura ku gutandukanye kandi tugerageza kwidagadura zero y'ibyo abantu bakunda yego aho gusa umuntu yaje yibaza ngo kunone ngo abantu bose ngo barondera donc ivy'umwidagaduro biraho gusa turahora turashiramwe amakomedi turashiramo vyose nkuko bivuze hari abantu babihamagara bakavuga ati je fise content vraiment fise kuvuga kino kintu ega hari n'ibintu byamaze kutugara mu mutwe y'isanga tuba dushaka celebrity mana bamenye muri quartier nagiye kuri media basha bamenye baze kubiraba ndabereke urumva ari ubaje muri yo intention kuvuga ati nkeneye celebrity nkeneye iki ariko ntitwoshaka kuvuga ati hariyo nabaza bari muri ubwo buzima nyene ariko ico nogomba mvuge nuko ari abantu bake
usanga bakora ivyo bintu normalement babikora vya vrai ntiboza nga kuri media batubwire ngo urumva ngo jewe ngo bimeze uko ngo niko kazi ngo kantunze ntiboza babikora bafise ukuntu babikora mwibanga nuko rero bibe bivana ni tureke kuza turajuja sero y'ivyo tuba tubonye aha imba ari kwidagadura tuze turahumvira ahubwo n'abantu ivyiyumviro vyabo kumva ati hari abakobwa biyumvira uko hari abakobwa bimeze uko mu mutwe wabo wumva nyene ukigiraho n'abantu ego yaje akantu rero kongera ku gatoyi je kumbure ibi bintu ni ibintu biba ibintu baza bakagira ngaha mu media kumbura ashobora kuba afise témoignage y'umuntu kanaka akaza akayishira kuno kugira gusa message ibe transmit kugira message ishikire mu bantu ibinjiremo ni byinshi biba bituma bino bintu biba kabisa yes abantu rero ukuri ukuntu mu vyakira twebwe ewana zaduteye ubwoba mugabanye ewana tske natwe umengo twobura naho duca kubera abantu jewe ni nanda naba commentaire kwanza nkarara umengo ubwenge bwose bwapayutse abantu bakadutera ubwoba kwanza bakane bagiserera ko mungu ngo nisutwe baguma ngo kokeza gufata iyo mbwa muyifunge jiwaze baba baza gufunga oya twatiko turabaho mwidagaduro tweko turabaryohera nivyo kandi ndisire nuko nabyo abantu babiraba baba baryohewe bago baravuga ati baragira n'ahantu bakavuga ati none ibintu birabaho vraiment biro ndabizi birabatangaza kuvuga none n'abantu baba bariko barakoresha aya ma content je posta yakoresha so nangora bizikoti gusa nyene ndazi yuko muragira igihe namukavuga ati bino bintu birabaho mukumigwa na mwebwe nyene mukumigwa ni gusanga bariko barakakonta ibintu atari vya vrai peut-être uko bivuze byavuye kuko bagenzi babo babonye muri filme nibindi byinshi ugasanga nakana karapika yabonye ahantu akavuga ati akantu genda kakora kumbura abantu ndi bakabona bariryo nuko hariho nuwaje aratubwira yuko bijya bintu yabiko akantu yari yaduhabwa ati jakantu naho nagakoze kumbura abantu bafise ibibazo byinshi je yimba ngomba nyene n'ijya stress ibanzi bavemo kwanza basitwenga ikidogo batwenge bamigwe baje mu indisije kuko abantu rero bavyakira mu buryo tusagira nte mugabo turihangana nico tubereyeho kugira nyene mubandanye mutushigega nuko kudushigikira ni support maze kwandika turonga ama commentaire menshi kandi ni sawa ni sawa byerekana ko bariko baradukurikira Bande budukurikira ariko kandi Jambo rimwe rero ni nakora abo bantu badutera intege bajewe ndatangura kuvuga ko bakobwa ndabakora bado bakobwa baza ngaha no kuvuga boza biyumviriye quand même kugira ngo natwe ntibave dukurikirana ubo wiyemeje nka bakaca banzana mu ntati wewe tibwo ntiwo muforceje kuvuga ati yamforceje kuvuga bino bintu no quand même urumva baze bari conscient yuko ivyo bintu baje kuvuga vraiment ko bizogenda kose ko bizobakurikirana kose yego kandi bakiyumvira no kuri entourage tudakora ndago ciriye ikosa tudakora nje gukoresha manda 18 oya vraiment ni together oya ni urumva umuntu mukuru aje ati nje ndafise intahe ngomba kubasangiza wumva ari ntahe yo kwigisha umuntu nuko base bariko babivuga kujya babaduduriye ko ego ariko hariho nabo biza kwigisha bavuga ati hari abantu muri ariko baradukurikirana baba bari muri iyo situation nosoma ngo ntituje tuza turaraba bajya bama commentaire kubera ko ivyo bintu peut-être ntavyo baciyemo canke ntavyo barimwo ariko hari abandi babirimwo kabisa bakumva ati ibi bintu vraiment so crazy ndazi hariho n'abantu donc bashaka gutahura bakumva ati ega hariho n'amasituation amwe usanga ajyana mu mutwe kabona ni kino kintu vraiment kino kintu ndimwo ni igiki no yataba bitahura ibintu arimwo peut-être ko bira ari abo bishobora gufasha nico twibanda cyane ku ma commentaire canke niki ari nabo bishobora gufasha nuko gusa rero ku bakobwa baza kuzikora baze bari conscient y'ibyo baba baje kuvuga bavyemanga nukuburyo baguhamagaye n'ahantu ukavuga ati ibintu vraiment niwe ego nije nabivuze kubera iki ufise na raison yo kuba wabivuze ivyo bintu kabisa urashaka kuba ufise na raison yo kuba wabivuze ivyo bintu uze uri conscient nivyo nama mvuga uze uri conscient y'ivyo uje kuvuga twe turakwakira kandi twe turabantu turasesangura kabisa turakubaza no gushika kwa nyuma ugumye twishura oui ariko utubwiye ati ni privé yanje ntaco tuza kugukuramwo oya vraiment kuko ava yuko dukora ikiganiro kwanza turakuganiriza no tukakubaza sike ibi bintu urafitiye ubuhamya
ni benshi twama twakoresheje akakubwira ati urana kwambajije ngo ndi en couple avuga ati no iyo ni vie privée yiwanje nka kubikubwira nka kandi ntacumbwira vraiment ariko ko nemeye nkabikubwira no vyemanga woze je akambaza ati ni nati en couple ko narabivuze nibyo kabisa ina mu gihe wo akagohe kamwe mu gihe ugirirwa bakakwa mugahura mukabona ni akajambo uvuga ati kabisa ramukorere kwibi kumbura ari abantu bitsitaza ko nawe uri umukobwa byensire ko twanagutomboje twatokobwa kuko umuhungu niyo yari kuza kubidusobanura ntibari kubitahura nko uri kurabisobanura akajambo kamwe botekira abakobwa kubera twe akazi kacu kubakoresha no akazi kiwacu nako twe turi mu vyunguka sinovuga ngo jewe ngo nobabwira guca kuko je ubuzima mbayeho butandukanye n'ubwi wabo sivyo ubuzima je nahisemo butandukanye n'ubwo nabo bahisemo bafise amarezo yabo yo kuvuga ivyo bintu nanje fise amarezo yanje yo gukora akazi sivyo ico nababwira coco ni kimwe ego vraiment baduha content kandi abantu barazikunda cyo turakibashimira cyane ariko ikintu nguma ngaruka ko nukuza bavyiyumviriye ibintu baje kuvuga bavuga ati iki kintu kirashobora kumwegera canke ntishobora kumwegera sivyo kuko nk'ubuje ngaha kaza ukavuga nabi dufate umuntu akomeye ati je twararyamanye mana yanje turumva nyene she ukaza ukavuga umuntu akomeye ngaha yaza kugukurikirana zovuge ngo urumva rero ngo nariko ntanga content ya uburi conscious yavyo ibyo buje gukora naho umuntu wese burya umuntu wese aba yahisemwo ubuzima bwiwe ashobora kuganya ubuzima bwiwe ari tubeshi tujija bibaye nuko tubabona kandi turafise raison kubajija ko tubabona ngaha kuma réseaux sociaux turafise kubajija ariko ari usanga ubuzima bababaye ngaha kuri réseaux sociaux butandukanye nubwo bababaye usanga ari abantu beza wa muntu ahubwo bashi nibyo bintu atavyereko sakaza ngaha kabivuga bara n'ikintu na raison yiwe umwe wese byiza rero nuko tutworeka kuza turabajija cyane tubavuga ko ibintu bibi cyane gose kuko amakomante ugiye kuyaraba hari ibintu usanga bitaryoshe twe turi ngaha nk'abasesanguzi turasesangura amakuru bandanije twishura tuba twineye kumenya tubaha ibintu bimeze neza ibintu biyunguruye kamera ko dinuko bi yes abakozi ba Kama TV ntwagombye bakora ikiganiro kiniki kibarambira donc twara kugira nyine tubayagira kubijanye n'ibi bintu donc mu mazi imisi mubona kugira tugabanya kariro mutugabanirize kabiri reka tugusibire cyane murakoze cyane yes yari for Mr. Black and Nina Merveille yes I love you so much